Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Itunganywa n'itogwa ry'abanyeshuri binjira mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi bizoza birakorwa hisunzwe intara kugira ibice vyose by'igihugu biserukirwe. Ni bimwe mu vyapfunditswe n'inama shikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Ruhuhuma uyu mwaka. Inyuma yaho ibonekeje ko abanyeshuri bo mu mashuri yo mu gihugu hagati batiga ibijanye n'ubuganga ku rugero rumwe co kimwe n'abo mu mashuri yo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo ngingo ya leta yoba izozana karusho kaboneka mu gisata c'amagara y'abantu. Abahinga mu vy'indero bo babivuga ko iki inyishu kuri ivyo bibazo vyose ni mu kiganiro kw'isoko c'uyu munsi mushikizwa na Bonfils Niyongere Kazi. Iyo ngingo ijanye no kuronsa ibibanza abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta mu gisata c'amagara y'abantu yazanywe n'umushikiranganji ajejwe indero hisunzwe ibitigiri vy'abamenya ikibazo. Ubushikiranganji bukaba bwasanze hari ukutangana kw'abanyeshuri baja mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi baravye abava mu gisagara ca Bujumbura n'izindi ntara zo mu gihugu hagati. Nkuko vyamenyeshejwe mu cegeranyo c'inama shikiranganji, kuva ubu abazotorwa ngo binjire muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuganga bazotorwa hisunzwe amanota baronse hamwe n'intara kugira hakugweho ubwo busumbasumbane. Kurikira rero Niyonzima ni umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi. Haraheze igihe hatunganywa ikibazo ku banyeshuri batoye ikibazo ca leta bifuza kwiga mu gisata c'ubuganga. Itunganywa ry'ico kibazo rituma atavyankunzi bijamwo mu kurungika abanyeshuri muri ico gisata, kandi bigatuma hazoboneka abaganga baciye ubwenge bashobora kubungabunga amagara y'abantu neza. Ariko haravuga ko intara zose zitanganya amahirwe mu bijanye n'abanyeshuri baja kwiga muri ico gisata. Haribonekeza ubudasa hagati y'igisagara ca Bujumbura n'izindi ntara. Abanyeshuri baturuka mu ntara zo hagati mu gihugu baronka amahirwe make yo kwiga muri ico gisata c'ubuganga. Kubera ivyo no kubananya gutunganya ico kibazo co kwinjira mu gisata c'ubuganga, hagatorwa ba mbere mu ntara. Igitigiri c'abanyeshuri baserukira intara coshingwa hafatiwe ku gitigiri c'abanyeshuri bakoze ikibazo ca leta. Kubwa Libera Ntibashira kandi umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'indero, abona ko leta yihenze cane mu gushira imbere intara abanyeshuri bavamwo. Kubwiwe mu gushira abanyeshuri muri ico gisata c'ubuganga hakwiye kwisungwa ikibazo ca leta, amanota baba bafise hamwe n'ico umwana yifuza kwiga. Mu gufata umugambi wo guteza imbere igihugu, wo gushira imbere ineza y'abanyagihugu, dufatiye mu gisata c'ubuvuzi wisunga uko ibindi bihugu bavyifatamwo, uteza kuraba ingene abanyagihugu bangana. Ati uno musi mu Burundi abanyagihugu 1000 abaganga bari musi y'ababiri. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS rivuga yuko n'imiburiburi abaganga 3 ku banyagihugu 1000. Ugacushiraho rero imigambi n'imigabo yotuma ugerageza gushikira abaganga 3 ku banyagihugu 1000. Ntiwisunga ivy'intara, ntiwisunga ingene abanyeshure batogwa. Reka nabisigure neza. Murabona mu Burundi hari ikibazo gihabwa abanyeshuri bose bari mu mwaka wa nyuma baheze amashure yisumbuye, examen d'etat. Ico kibazo conyene gifise intumbero iyi, nukuraba kw'abo bana bafise ubumenyi n'ubushobozi bwo batuma bashobora kubandanya amashuri ya kaminuza. Kandi ivyo bimaze igihe nihenze. Ico kibazo cashizweho mu 1982 kandi gushika mu 1993 indero mu Burundi yari imeze neza cane, akanovera kari kose. Uko vyari bitunganijwe vyari bimeze neza, vyararamura incabwenge. Hariho abaganga rurangiranwa bari bazwi mbere no kw'isi. Ico kibazo rero conyene ku bwanje kirakwiye kugira abana binjire mu gisata c'ubuganga, bagaca baraba n'ingene umwana yatoye ivyo yifuza kwiga. Nshaka kuvuga iki?
kugira umwana amenye hariho icitwa ico novuga mu gifaransa motivation, no kuvuga kwiga ivyo akunda, ivyo yifuza. Ibyo birafasha kugira umwana yige n'ishaka ryinshi. Umwigisha Libera Ntibashira kandi ahanura leta kurondera abahinga bayifasha kwiga uburyo abanyeshuri bigamwo mu ntara zitandukanye z'igihugu, ariko kubwiwe igisata c'ubuvuzi n'icaba kirimwo abanyabujumbura benshi ngo nta ngorane abibonamwo. N'ubu nyene tumutege yompi. Uno munsi rero ngo abana b'Ubujumbura nyo benshi biga muri ico gisata c'ubuganga, si ngorane na gatoyi, kuko igikuru ni ukwigisha abaganga bakwiye utaravye niyo bava, kuko bahejeje si ukuvuga yuko abo bana b'Ubujumbura baca bakora Bujumbura. Leta irasha gutunganya ikagira iti dufise intara 6 canke 8, muri iyi ntara hari abanyagihugu bangana gutya, hakenewe abaganga bangana gutya, hanyuma bagafata muri abo bize gisata c'ubuganga bakabarungika muri izo ntara. Ngire ko ingorane ingaruka mbi y'iyo ntumbero bafashe. Ikibazo umuntu aca yibaza, none abo bana bazova dufate Ingozi, ejo ntibazogira bati je nize ubuganga kubera mvuka Ingozi, ntegezwa rero kuvura abanyengozi gusa. Ivyo navyo murazi neza yuko mu vyerekeye ubuganga hari amategeko, siniko amategeko mu gifaransa serment, abaganga bose barahira yuko atiza kuvura abanyagihugu batisunze ubwoko, batisunze intara. Ni ibintu bitangaje kubona abashikiranganje bashimikiye iyo ngingo. Nibutse yuko mu masezerano yarusha harimwo ivyerekeye gusabikanya mu gutwara igihugu. Iyo bageze kuri ya koro darusha baravuga bati oya, amasezerano yarusha turaba mugabe biriko baragira ntaho bitandukanye, birashusha birasa n'ibiri mu vyegeranyo y'amasezerano yarusha. Mu ncamake rero nibaza ko yihuse hari hakwiye ko bashiraho umugwi w'abahinga mu gisata cyo kwigisha. Abo bahinga bakabigira ico kibazo baciye hirya no hino, ingorane ziri mu gihugu, ubukene buri mu gihugu, ingene abari mu gihugu hagati babayeho, ingene abari mu bisagara babayeho, hanyuma bakaraba inyishu nyayo irashe atakarenganyo karimwo, kandi itaca imigwi mu gwaruka. Abana bose b'u Burundi ni bamwe, bose iyo bize biga ku neza y'igihugu no ku neza y'abarundi, no kubigisha umutima wo gukunda igihugu batisunze ibintu vy'intara, bisunze cane cane gushira imbere ubumenyi bw'umuntu, gushira imbere ubushobozi bw'umuntu, kugira Uburundi bwogorore butera imbere. Ruhongorerwa abarundi bose. Haraheze igihe itunganywa ry'ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri baja mu gisata c'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi gikorwa hisunzwe intumbero y'uko ico gisata kiramura abaganga b'akarorero bashobora kubungabunga amagara y'abanyagihugu. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko, mwariko mushikirizwa na Jean Bofisi Nyongere, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.